Amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana bakunzi ba BF News mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kigano cacu cuno munsi turacarigerekerezo ryacena muri kino kigano cacu turaza kuyagira hamwe aho umutekano ukomeza kugenda ugwoga magatosi mu gisagara ca Uvira aho mbere kugera aya masaha tuvugana hari abasikare b'igihugu cy'u Rwanda bagiye gufatwa n'igisikare cy'u Burundi FDNB mu birindiro by'igisikare cy'u Burundi na Wazalendo ho bari basanzwe barashinze ibindiro tubabwire uburyo bano basikare b'u Rwanda bashoboye gufatwa ndetse naho baciye bajanwa inyuma ayo gufatwa ndetse bariko baranagerageza gufata amasanamu n'amafoto y'ibirindiro by'abarundi ndetse n'abazalendo aho bisanzwe biherereye ngaha muri Uvira ukuri kose kwakiriwe kwa ino nkuru turaje tukubabwire muri kino kiganiro ndetse tubabwire namwe mu majambo bashoboye kuvuga bagifatwa ako kanya muri kino kiganiro kandi turaje tubabwire ibijanye n'intambara idasanzwe iriko irabera muri territoire ya Karehe aha muri Sud Kivu. Amakuru amaze kuvayo avuga neza yuko ari umuhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF M23 wazindiwe ugaba ibitero ahasanzwe hari birindiro bya kwarisha FARDC aho ndetse binavugwa yuko hari abasikare bagera kuri babiri ba FARDC bahasize ubuzima abandi barakomereka muri ivyo bitero bagabweho mu gatondo kuno munsi kigenekerezo ryacenda nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Iyo nkuru turaje tubabwire uko yatanguye ndetse nuko vyagenze ndetse aho ku mpande zose hagiye haraboneka amahamforo aza kubaha inguvu kugira ngo bashobore kwigwanaho bikunde bashobore gutuza uwo bahanganye. Muri kino kiganiro tuza kubabwira ukungene vyarangiye n'ingene aha muri Karehe muri buno buce bwabire muri migwano bugera kuri bubiri tuza kubabwira ukungene byashoboye guca bigenda. Sivyo gusa muri kino kiganiro tuza kuyaga ibijanye n'amakuru yo muri Kavumu. Muri Kavumu hari amakuru menshi ariko aravugwaho ndetse neza ku kuba c'indege aho twamaze kwa tuyegeranya amakuru adasanzwe ndetse no muri Plaine de la Rusizi aho gizino saha hari amakuru bishasha bigenda bivuka buri mwanya ndetse tugomba kuyagira abadukurikirana ndetse n'abakonzi b'amahoro mu karere kibiyaga binini. Ikaze rero wese bamaze kuduhitamo ndagusabe kuraba kino kiganiro kuva ku ntango kugera koherezo. Ndashima cyane abo twama tubana mu biganiro kuva ku ntangara mu herezo batwereka yuko baba bakunze ibiganiro byacu ndetse bakabikundisha n'abandi. Niyo mpamvu ndagusaba kuraba kino kiganiro kuva kuno muri tugura kwa nyuma umanzura yuko wamaze gukora subscribe twuzuza abantu 10,000 namaze kubona urukundo udasanzwe habura abantu bake cyane kugira ngo dushobore kuzuza abantu 10,000 wowe utarakora subscribe dutete kugira ngo dushobore kubakwiza ava yuko ku munsi wa mbere hagera ibindazi kandi yuko mugiye kubikora nkuko mwama mubidukorera umunsi ku wundi. Kitwabwira nuko dushimira cyane mwebwe mwese urukundo mukomeza kutwereka tuvuga turavuga ariko n'urukundo ntangere ariko mu nkundiye maze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko abumva no rurimi rw'ikirundi ndavuga bari mu Burundi abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda, Congo, Mozambique, South Africa, Zambia henshi muba muherereye muri Afrika. Turabizi neza yuko muba muri henshi abarundi bakwiragiye isi yose tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, Saudi Arabia, Oman, Dubai, Kuwait n'ahandi henshi muherereye abari Belgique, abari Canada, abari State bose tubaramutse tubahe n'ikaze tutibagiye n'abari muri Korea y'Epfo. Nkuko bisanzwe cyane nkotango ndababwira hari inkuru ikiravugwa mu gisagara ca Uvira y'umutekano muke aho novuga kutahungabanya ariko ari kimwe mu bihungabanya umutekano w'igihugu w'igisagara ca Uvira. Musanzwe muzi neza yuko igisagara ca Uvira ari gisagara kimaze igihe mu maboko y'igisigare ca Congo FARDC. Amakuru tumaze gutoza kandi yizewe nuko muri kino gisagara ca Uvira ahasanzwe hari birindiro by'asikare b'abarundi ndetse na Wazalendo uno munsi hafatiwe abasikare b'igihugu cy'u Rwanda bagera kuri 3 bari baje gutata canke gutora amakuru canke amakordone y'ingene aho birindiro by'abarundi ndetse n'abirindiro bya Wazalendo biri. Amakuru tumaze kuronka tumaze no kwizera nuko abo basirikare baciye basigwa mu ntoki canke baciye bafatwa vyihuta n'igisikare cy'u Burundi FDNB bafatikanije n'abazalendo maze babashira mu ntoki aho mbere amakuru adusumira avuga neza yuko wabaciye babazwa ivyo byari bibajanye mu byo bafatanywe. Abasikare b'u Rwanda bafatanywe amwe mu makarata y'igihugu cy'u Rwanda
amakarata ndangamuntu yabo canke ama ID ama identite, ndetse banafatanwa mu matelefone yabo n'amamisaje bari basanzwe bariko baravugana n'ababatumye, aho bababwira neza yuko bamaze kugerayo bariko bararaba uko akarere kifashe. Mu bindi babafatanye nuko babafatanye amafoto, bari bamaze kuba bafotora ibirindiro byaho igisirikare cy'u Burundi gisanzwe kiri, ndetse na wazalendo bari bamaze kuba bahafata amasanamu nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero mu wese mudukurikirana mwumve neza yuko abo basirikare b'igihugu cy'u Rwanda baciye basigwa kw'intoki, ndetse baza kubazwa ivyo byari bibazanye. Harayanditse amakuru yandi avuga neza yuko abo basirikare b'u Rwanda bari baje kugira ngo muri ya ngingo canke muri ca gihe cyo kwitegura ibitero byo kugaba ku gisagara ca Uvira, nk'uko amakuru yacu abandanya adushikira. Hayandi makuru ariko aravuga neza yuko ngo abasirikare b'u Rwanda bo baciye baraswa, ariko ibiriko biravugwa n'ibinyamakuru byo hakurya ya Kanyaru ntabwo ari ukuri, ahubwo amakuru tumaze kumenya nuko wazalendo yacishaka kwihanira maze ngo yice abasirikare b'u Rwanda agera kuri 3, ariko ingabo z'u Burundi ntizashoboye kubemerera, zababwiye yuko zibanza gukora amatohoza kwiye kugira ngo bamenye ikibagenza n'ico bariko barategura, nk'uko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero ko bariko barasakaza yuko bano basirikare b'u Rwanda baciye bicwa n'ingabo z'u Burundi ni kuzicafuza, kumbure urugamba rwo ruragira amategeko arugenga. Iyo umusirikare afaswe matekwa kirazira kwicwa abantu muzi ibya gisirikare. Ni nkuko umusirikare ashoboye kumanika amaboko akakwereka yuko adagifise inguvu zo guhangana nawe, ico gihe ntiwemerewe kumwica. Rero ingabo z'u Burundi zaciye zibabaza ndetse zinabashikiriza FARDC kugira ngo ishobore kubabaza icari kibagenza, ndetse nico bariko barategura ku birindiro by'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare ca wazalendo. Rero abariko barakwiragiza amakuru y'ibihuha yuko ngo baciye bicwa, ayo makuru reka tuyatera ivyatsi kubera ko nta vyemeza vyayo turaronka kandi nta kuri kwayo kuraboneka, ariko mumenye yuko bafashwe. Ibi vyerekana neza yuko wa mugambi wo gutera canke wa mugambi wo kugaba ibitero mu gisagara ca Uvira ukibandanya gututumba ku ruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Uno mugambi umaze imisi uri kurategurwa, ndetse ugategurirwa mu bice bihanamiye igisagara ca Uvira ndetse no muri Prenene ya Rusizi, ariko FARDC igakomeza akubamirira kure. Munibuke neza yuko igihe FARDC igavye ibitero za Kabunambo na Kigugwe, mwibuke neza yuko wari umugambi wa M23 RDF kugaba ibitero mu gisagara ca Uvira, ariko ntivyaboroheye kuko hahise haboneka ibitero vy'ibitaraganya vya FARDC igaba kunyesha amazi igihugu cy'u Rwanda, vyatumye imigambi y'inyesha amazi igihugu cy'u Rwanda iburizwamo mu gihe itari bwakogwe, kubera ko amakuru twe twamaze kuba tuyegeranya avuga neza yuko bamaze kwitegura ndetse banariye karungu yo kugira ngo bashobore gutegura ibitero bikomeye ku gisagara ca Uvira, aho mbere amanama yaramaze imisi ariko arabera mu gihugu cy'u Rwanda, Icangugu, amanama yaramaze imisi ariko arabera muri Prenene de Rusizi, amanama yabereye za Goma, za Bukavu. Ayo manama yose novuga yuko atacu yashitse kugira uno munsi inyeshamba z'u Rwanda zigerageza gutata kugira ngo zirabe uburyo zogaba ibitero ahasanzwe hari birindiro by'igihugu cy'u Burundi ndetse na wazalendo, nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero abo basirikare b'u Rwanda 3 bari mu minwe y'igisirikare ca Congo FARDC, ingabo z'u Burundi, aho baciye babashira mu ntoki. Ubu bariko barabazwa ibigiye bitandukanye. Bavuze yuko ari abanyarwanda 100%, nubwo tutarashobora kuronka video iberekana, ariko mwumve neza yuko abo basirikare b'igihugu cy'u Rwanda baciye bafatwa ikitaraganya kugira ngo bashobore kwerekanwa atakibazo na kimwe, ndetse banasigura ibigiye bitandukanye. Sahandi vyabereye naho bitwa muri Ruberezi, aha muri Uvira. Ruberezi iri muri Uvira, kwa mwese mutabizi, niho hashoboye gufatirwa zino ntasi z'igihugu cy'u Rwanda zari zitwaje utwuma dushobora gutora amakodone, ndetse zikanitwaza amatelefone arimo ivyo bariko baravugana, ndetse n'ababaha ama adresse yaho bagiye. Binabonekana cyane yuko bashobora kuba bafise umuntu abaha makuru, kubera ko murabizi neza yuko FARDC imaze imisi yiyamirizwa cyane na wazalendo yuko bakwiye guhindura ivyo bahindura mujanye n'ubutasi ngaha mu gisagara ca Uvira, nkuko mwabonye yuko wazalendo yabisabye Kisekedi. Rero nta wamenya neza yuko ari FARDC ikiratanga ibice canke ikiratanga ibibanza ingabo z'u Burundi na wazalendo basanze barimo canke basanzwe bariko baragarura amahoro n'umutekano muri ubwo bure. Turaza gukomeza tubatohoreze ano makuru
tumenye uko biko biragenda ndetse n'ivyo bari bagamije, ariko ivyo bari bagamije hanini byinshi muravyibwira nuko muri ruberezi muri rusangi nuko byari vyifashe mu gihe z'inyeshamba z'u Rwanda zashobora gufatwa. Kandi makuru twabwira nuko ngaha nyene muri Sud Kivu hagikomezwa kubonekana ibimodoka byinshi bizana amahamforo y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibigwanisho bidasanzwe, aho batubwiye mu bice inyeshamba z'u Rwanda zisanzwe zikirimo ngaha muri Sud Kivu, exactly muri Uvira, muri Karehe ndetse no muri Plaine ya Rusizi, hariko haravugwa yuko hariko harongerezwa, hariko harazanwa amahamforo y'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Muzi wejo twarababwiye abasikare b'u Rwanda bariko barazanwa muri Plaine de Rusizi, abamwe bavuye mu Rwanda abandi bavuye mu gisagara ca Bukavu. Ivyo twarabibabwiye, ndibaza abantu mwadukurikiranye twababwiye. Rero kugeza uno munsi igisirikare cy'u Rwanda kiracaforsa, kiracazana ingabo nyinshi ngaha muri Uvira, Karehe ndetse na Plaine de Rusizi nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ntuje kubitaho cyo tuje kubabwira byinshi, reka mu nkundire dusimbire ngaha muri teritwari ya Karehe tubabwire ukungena imigwano iri kirahabera kano kanya uko iriko iragenda. Amakuru tumaze kuronka nuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 RDF zazinduye zigaba ibitero ku birindiro bya FARDC na Wazalendo, aho amakuru amaze kudushikira hashoboye guca hasiga ubuzima abasikare ba Kongo ba FARDC bagera kuri 2 nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Iyi migwano ikomeye rero yazindiye kuri no munsi, ikaba yumvikanyemo ibikoho binini, aho mbere bivugwa yuko hariko haravugira n'amabombe mu masaha ya gatondo nk'uko amakuru yacu abandanya yivuga, ndetse twanayibwiwe n'abene gihugu bava begereye muri ubwo buce. Batubwiye yuko mu buce bitwa mu Bugu ndetse na Murango aribwo buce novuga yuko buriko buramenekera mu amaraso menshi, kubera ko imigwano iriko irahaba kuri uno munsi. Bimaze kugaragara neza yuko abasikare babiri ba FARDC bahasize ubuzima, abandi barakomereka, mu gihe M23 yabagabe ku bitero mu bucagu bw'uno munsi w'igenekerezo gicenda nk'uko amakuru ava hariya abivuga. Rero bamaze kubagaba ku bitero, FARDC yavyutse yisanga mu muriro mwinshi cyane itazi iyo ituruka, niko guca gwahiga ingamba canke uburyo bashobora kuzimyamwo uno muriro. Ariko amakuru tumaze kuronka neza nuko FARDC yaciye ironka hamforo ndetse ikironka inguvu nyinshi, kubera ko yari yamaze gusugezwa n'izinyeshamba z'u Rwanda zariko zirabarasa kabisa ku buryo budasanzwe nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ariko FARDC yahise ironka amahamforo akomeye cyane, maze barakubita zino nyeshamba zitari zike zirahasiga ubuzima, izindi zirakomereka, abandi nabo barahunga barasubira inyuma iyo bari baje bava. Ariko vyagiye gutuma FARDC yo icikomeza ibitero ya advancing ije imbere kugira ngo ishobore gukurikira izo nyeshamba z'u Rwanda inabomore aho bari basanzwe bari. Rero kino gitero cyo kwinyavya kwinyeshamba z'u Rwanda murumva neza yuko zahitanye ubuzima bw'abasikare ba FARDC bagera kuri 2, abandi bivuga yuko ari bashika kuri 4 nabo bakomeretse nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero muri ubu buce bwa Mubugu na Murango abene gihugu ubwo babura cyari bwinshi, kubera ko babona neza yuko imigwano ishobora kubura umwanya n'umwanya, ndetse narijya ubu ano masaha hari hakiri agahengwe, nubwo hari hakiri utsoro rumwe ruvuga rumwe go guhigisha aho umuadoyi abari kumvirizanya aho bari. Ariko byaboneka neza yuko abene gihugu bo ngaha muri bino bice batagiye mu mirimo yabo, bace biyugaranira mu mazu, kubera ko bagomba guhitanwa n'ibi bitero biriko biragabwaho muri bino bibanza bibiri. Nababwiye rero FARDC yagize akayisite, kubera ko yirukanye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda irazigeza kuri ku buryo badashobora kwiyumvira kugaruka kugaba ibitero vyoroshe aho bari basanzwe bagavye ibitero. Ayo niyo makuru ava muri teritwari ya Karehe, muri Mubugu ndetse na Murango, ndetse imigwano iracakomeje, kubera ko FARDC yo yakomeje gutera ije imbere no kurasa zino nyeshamba z'u Rwanda kugira ngo bashobore kuzisubiza iyo baje bava, ndetse banabaherekeze babomore aho bari bacumbitse. Rero muri bino bitero M23 yagavye, murumva neza yuko byari bitero biri très dangereux, ibitero bikomeye cyane, kandi ngo inkoho zahavugira mes amis zari inkoho zinini, kandi byaboneka neza yuko M23 yari yamaze kuba determine, kuko byaboneka neza yuko igomba kwigarurira ku gace vyanke bikunde cyangwa kwigarurira ivyo birindiro vya FARDC vyanke bikunde n'ubwo bitashoboye.
kuborohera. Ayandi makuru tubafitiye nuko muri Kavumu hari hamaze igihe hatekanye atamigwa nikira havugwa. Kavumu murahibuka yuko FARDC bigeze kwibeshira ko yahagavye ibitero shuma ari ahubwo ari nyeshamba z'u Rwanda zigavye kw'ibitero. Ibi ndaziye neza yuko mwagiye murabikurikirana. Rero kugeza ino saha amakuru tumaze kuronka nuko ingabo z'u Rwanda ziriko zirongerezwa cyane ngaha kuri Aéroport International de Kavumu nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Inyuma yuko babeshe yuko FARDC yabagavye kw'ibitero biriko biraboneka neza cyane yuko bariko baragwiza ingabo ku buryo budasanzwe. Rero amakuru yacu ava ngaho avuga yuko ava mu bene igihugu bo bavuye ko ubwo bari bwinshi kubera ko umwanya bagombaza amajipe amafuso y'igisere cy'u Rwanda azanye basikare benshi cyane. Biboneka neza yuko naho hashobora kuba hariko haritegurirwa urubanza rukomeye cyane. None babwira neza yuko ahanyene muri Kavumu FARDC na Wazalendo nabo basanzwe bahafise ibirindiro. Nta wamenya yuko ari migambi yo gutegura ibitero mu birindiro vya FARDC na Wazalendo biri ngaha muri Kavumu na cyane aho bivuga yuko bari mu micungararo ikibuga c'indege ca Kavumu. Nta wamenya neza yuko atari bitero byo kugira ngo babagabe kw'ibitero nkuko tubona neza yuko bamaze kuba bahazana ibikoho binini ndetse binakomeye bishobora no kurasa kure nkuko amakuru yacu abandanya yivuga, kuko bavuga neza yuko ivyo imodoka mu kubizana ivyo bikoho mu kubizana mu mamodoka baza babifutse amahema. Nguko vyagaragara rero vyabonekana neza yuko ari bigwanisho bikomeye bimwe bashobora gupointa ahantu cyangwa gushinga ahantu kugira ngo bishobore kurasa kure. Nubwo hanabonekanye ibindi bigwanisho bigira ku mamodoka ibifise amapine menshi, byose byagiye biravugwa mu bene gihugu basanzwe baba ngaha muri Kavumu bagiye barabona iyinjizwa y'ivyo bisikare ivyo bigwanisho by'igihugu cy'u Rwanda. Singomba kubarambira cyo kubabwira byinshi, ariko mu nkundi ndabashimire cyane mu bimwe tubanye muri none ncamake y'amakuru. Ndizera neza ko twongera kubana mu kindi kiganiro cacu cuno munsi. Haracari byinshi tugomba kubabwira, haracari byinshi bivugwa mu karere. Jenny Tokodi de Black, iyi ni BM4 News. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVU mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lipona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.